ibitabo tubikinye cyane cyane muri sikire card muri ekofo kuva mu 19 abanyeshure ntibaronka ibitabo bakoresha basomamwo aco gituma dushiminga bire baduhaye ariko dusaba kandi ko nabandi bagira neza ushobora gufasha mu gisata c'indero bodufasha kuko ibitabo dukeneye ni byinshi na cyane hari ibitabo dukeneye muri pedagogy gisata c'indero bigisha bakoresha mu gutegura amastage navyo ne turonse bagira neza bodufasha kabiduha ivyo bitabo navyo ni byo kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu wa ekofo basha dufotora bagenda tugafotoza ibitabo navyo bikasha bitwa uburyo bwinshi arico gituma mbere dusaba n'abagira neza boduha imashini ishobora gufotora ibitabo kugira ngo tubuze ibitabo dushobora kwikora kuri iyo photocopy y'ibitabo byo dufasha bitwara uburyo bwinshi kuko tugenda kwifotoza mu secretariat publique kandi nayo ishuri ataburyo bukwiye isanzwe ifise. Yatumye dukora iki gikorwa cyo gutanga ibitabo by'inyigisho icyo bita mu kinofu livre scolaire ni kubera ubushingiranganje bw'imigenderanire budutera kamo na ambassadeur wacu kugira twibuke iyo twavuye kari kino gikorwa twagikoze mu ndu yahariwe semaine de la diaspora aho abarundi bose baba hanze baza bazanye ikintu kugira bashigikire uburundi bwacu bwatubarutse ico ko twakoze cyatwaye miliyoni 12 hamwe na diplomasi tuyishizemo miliyoni 12 z'amarundi ntiduhejeje ahubwo tugiye kubona ibikorwa turonse uburongozi bushasha bwa diaspora naho n'umunyabikorwa abwo tuzobandanya gusumbura ngaho byaroroshe kubera barundi bo muri Gabon barumvikana dusa dufasha n'ibindi bikorwa umuntu agwe turamuraba n'abantu bapfuye baje kera mu Burundi pour changer medev turafashanya kwegeranya uburyo rutanga tutidoze ntivyagoranye na gatoyi baritanga cyane ntitwahisemo intare ya Bubanza twarasavye ubushingiranganje bw'indero kugira bodutorere ahantu hakenye gusumba handi baduha tubasaba ko duha amashuri ane ngo dutore mwabiri dusanga amashuri yose baduhaye ari mu Bubanza niyo cyo twaciye tuzanga rero twumva igisata c'indero n'abarundi ba muri Gabon babonye ku marezo sociaux abana bicara hasi bavuga bati abana bicara hasi ni ku mabuye reka tubanze duhere kuri ico nyene Rwanda ibindi hanyuma niho twatanze mu mwaka uheze ubu ntati ntibashira ibitabo bano barundi bo muri Gabon n'abarundi jewe nkunda gutanga ko karorero murazi sigiya mbere babikoze no mu mwaka weze barabikoze no barabikoze hanyuma rero nkaba ndumurongozi mushasha wa diaspora ndundi diaspora igiye kurangwa n'ibikorwa ataramajambo none rero nosaba abarundi twese tuba hanze ko ko tubera karorero keza kugira ngo dutangure tugire umuvuduko w'iterambere rijana n'ingiro kuko turashobora turirimba ivyo tuzokora mukato tukazorinda dufata turabishitseko koba gato kagakogwa none rero ndakengurukiye uyu mwubahwa muserukiye abarundi bo muri Gabon nawe mwagendanye Imana ibahezagire cyane muraduteye iteka twebwe nk'abarundi baba mu mahanga murateye iteka kandi twebwe twaraye twizigiye ngo turongore diaspora kuko omwe turashobora kwerekana ko hari abandi barundi bariko baragerageza hariho nabandi ejo aho kera tuzoherekeza bariko bariyungunganya kugira ngo bakore nk'ibi urumva rero n'ikimenyetso ciza yuko tugiye hamwe twese dushobora gushika ku kintu gikomeye naha rero banyakubahwa musanzwe muri abarongozi mu sata bitandukanye nagomba cengira ko ndabafashe kugira ngo akamo ntera abarundi ba mahanga mumfashe kugira ngo kagere kure twatanguye ingendo nshasha nagomba muce mudufasha mubwire abarundi bose bakomoka kandi bubanza no mu gihugu cyose yuko tugiye kwitangira inyubakwa izoranga diaspora ndundi cyo bita ibiro bikuru vya diaspora ndundi mu Burundi kuko ivyo bizodufasha kwiyungunganya no gukora cyane kugira ngo dushike kwihangiro twihaye umurundi wese aririmba canka kunda Burundi kuko hari igihe tubiririmba gusa
mugabo ntitubibone kuko bibiri tubwira ko tuzobabonera kuvyo bama nkaha abarundi bo muri Gabo ndabonye neza ko ari abarundi mu mutima tubongera amashi cyane kuko baranyicamwa ciza barandikishije amateka hano ibubanza ku buryo abarezi n'abana bazoca kuri ishuri ryose bavuga bati haraciye abarundi bo muri Gabo hari ikintu bahashize natwe rero kugira ngo dutunganye neza ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyose dutegerezwa kubanza kugira aho tubarizwa tukagira ibiro bikuru vya diaspora hanyuma tukava aho hantu tugenda. Jambo rya mbere nagira manze nshikirize umutima wo gukenguruka kuri ino ngabire nziza turonkejwe kuri no munsi n'abarundi basanze baba mu gihugu ca Gabo. Nkuko ubaserukira yafashe jambo yabishikirije si rya mbere baturonkeje ingabire. Ndibuka no mu mwaka uheze baraturonkeje intebe 100 kwishuri rya Murengeze ya kabiri aho twari dufise abana batari bake biga bicaye hasi. Aha rero nk'umuyobozi w'indero mu ntara nakira kandi ngaruke nshime kuri uwo mutima w'urukundo w'abarundi baba mu mahanga na cyane cyane ko turabona ko ariko baragira agatima benshi ko kugaruka mu gihugu cy'amavukiro bakibuka aho bataye uruzogi. Ikindi nk'umuyobozi w'indero mu ntara noshima ingabire duhabwa n'abarundi bene wacu ni ingabire itandukanye n'ijya duhabwa n'abanyamahanga. Abarundi bene wacu baza kudufasha aho tuba dufise ikibazo kidasanzwe. Nkuko nabivuze ikibazo twari dufise mu mwaka weze ku mashuri atandukanye cyari ikibazo cy'intebe aho twari dufise abana batari bake mu ntara ya Bubanza biga bicaye hasi. Leta irakora uko ishoboye kose ariko kubera umurindi w'igwirarana ry'abantu tukaca dusanga nizatanzwe zose zamizwe. Ariko rero tukaca dukengura ko n'abarundi baca baza kudufasha. Ubu rero murabona turafise ikibazo kidasanzwe c'ibitabo byo mu mashuri shingiro guhera mu windwi gushika mu mwaka w'9. Turafise ikibazo kidasanzwe mese mu ntara yose ya Bubanza. Murabona kandi rero ingabire y'abarundi bene wacu ije nk'inyishu aho kandi turadufisemo ibibazo. Turasavye kandi Imana no kuri niyasubira kandi ikabaronsa n'ubundi buryo muzogaruke kandi mutarabe ni Bubanza honyene muzorabe n'abandi kuko twese turabana bo Burundi bose barakeneye ko boronka ubumenyi kandi bukwiriye. Ikindi naco besho bashobora kumva ko bagarutse ibubanza inshuri igira kabiri aho intara ya Bubanza irafise no vuga ati ikintu gitandukanye gatoya n'izindi ntara. Aha mu bisanzwe intara ya Bubanza niho intambara yaheze mu nyuma mu mwaka wa 2008 aha twari dukiri mu ntambara. No kuvuga hari ibintu byinshi byononekaye hano mu ntara ya Bubanza. Aha rero nico gituma mubona benshi baguma bazana naho turavye no mu zindi ntara niho hasa nuko hagwaye cyane gose n'ubundi rero Imana niyo abaje imbere ntibizo have bibabuza guhindura kandi muturabagiza mu ntara ya Bubanza. Si ubwa mbere bitanga batiziganya bafasha cyane cyane kubijanye n'indero mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Duhiriwe duhishije uyu munsi umuyobozi w'abarundi bakorera bakongera bakaba mu mahanga ku rwego rw'isi yose ari ngaha akakabe akaryo kababere akarorero. Turacakeneye ibikorwa byabo nabo turakeneye ko baza bagafasha. Erega tudakoreye igihugu cyacu twebwe nyene nta bandi bazogikorera, ni twebwe dukwiye kugikorera.